twabikoze uku kugira ngo mubanze mubamenye hama nimuze no gutinya kubabaza. Rero nkuko teme yacu y'uno munsi bivuga ni mbega ni gute niyihe nyifato umuyabaga yogira kugira ngo ashobore kuzororanirwa muri kazoza kiwe. Kubera tugeze ahantu dusanga tuko turibwira dusanga meme n'abantu benshi tugenda tuganira hari inyifato nyinshi ukunda gusanga bagenda bahurizako. Ugiye kuraba ku bantu bashitse ku bintu byinshi, abantu bakoze ibintu byinshi bishimwa, hari inyifato kenshi usanga bahurizako. Turavuga rero ko tuzo turi kumwe n'abajene mugerageze kubacira gace inyifato peut-être mwagize mwebwe canke izo mwibaza ko bogira muri kino gihe kugira ngo bashobore kururanirwa. Ego murakoze. Jewe navyanditse ndabice mu ncamake navyise imero ndangamuyabaga. Twazime indangamuntu siko karangamuntu turakazi. Ubu rero twongereko akantu kitwa ngo ndangamuyabaga. Imero ndangamuyabaga igizwe n'iki? Icambere gira icukora. Simvuze ngo kora iki cyane kiri reka kurera amaboko ja ku kivi raba icukora. Sinabwiye yuko igihe nari muri Amerika niga ibyo vya santé mentale nari umugabo yubatse mfise abana 4 kandi nagiye no kutako n'umuntu akomeye ko nari representante legal bishengero ryose ry'abagenzi. Mugabo nticabuza yuko ndi muhira w'umuntu yampaye indaro nja hanze nkarandura ivyatsi ngaharuye imbere y'inzu nkabagirira amashugwe nkayavomera kugira ngo mbandanye ya mero nubatse nkiri muto ndangamuyaba gira icukora. Kenshi rugwaruka mutashe muhira ndabinginze rahaguma muryamye mu papa yasumye mama ariko arateka muboyi ngo ariko arakoropa mugende avyuka aho mbyukira hose mfungure kora gira icukora. Cya kabiri rondera kumenya uriwe urinde bazi Imana utimana wewe ko ari wandemye umbonera ndinde ubona nkwiranye niki mfasha ngomba ko mushira ikibanza Imana namwe imbere. Imana izokurongora ubwa mbere ubanze wimenye ntuzomenya ivyo ushobora n'ivyo udashobora. Iwacu ngahira ko tuvuga ngo kwitakana ibirago utari bubijisha. Rabe ibirago wojisha abaryo ujisha. Ivyo unushoboye biba ari vyo ukora. Ivyo udashobora ubanze ubireke ko uzobishobora uheje amashure canke ukuze canke uhuye n'undi muntu ngenda babyire ashobora kugufasha. Ngorondera abo mwoba mwumva ibintu kumwe. Hana ivyumviro. Nimba hano turi muri école d'excellence ayandi mbega murahana amakuru ibi vyigwa muko muriga hari abandi bavyiga ubushakashatsi bwabonetse urabwumva hari wo muvuga rumwe. Simvuze ko mugira club ko gakumira abandi nukurondera gukuzanya. Desmond Tutu niyo yavuga ikintu cyitwa ngo ubuntu, filosofi yitwa ubuntu. Ndi umuntu kubera abandi. Nuwigire ngo ko ndi umujene ndi independent ndashoboye byose nkuko nari nababwiye ndi nsa nk'umuntu ashoboye ibintu byose oya ndakeneye uwundi muntu amfata mu mugongo. Mwabaje muti none wabishoboye wenyine atoya nese amahera naziganije kandi nongeza nza gusaba ingurane ndongereza. Nuvuga ari gusaba ingurane rondera uwo gufasha. Cya kane kiragoye mugabo kirashobora kuba jene. Fata urugendo sohoka genda umunsi umwe fata inzira uji Bujumbura nimba ufise inshuti cyangwa umugenzi urabe ingene hameze uvuye ngaha genda je n'ukundi munsi narafashe inzira ngenda ibururi aho ndahumva mukuru wanje niyo yahora yiga ndavuga ntaho niho yiga ntiza kuja kuharaba cyenda genda umujene ubundi munsi fata ikinga ngenda 250 km mva Gitega Buhiga Muyinga Ngozi Ruhororo Gitega gutembera
gusa abagenzi banje tugende gutembera hewe tuje aha kujya imugera namwe naje bagiye Lourdes basha gende umuprote murabizi nababwiye baje gukora higa bashi Lourdes hameze gute reka nzuze kuraba kugenda ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Icya gatanu niwiyanke gose mu gihe wakosheje naho menga amahanga yunamye naho menga urapfuye naho menga uramenje ego wihenze ibaza uti ibi nihenze ko ubwo nobikuramwo ikihe cigwa. Ndazi ko mugenzanje hayo mu muha umwanya yababwira ati izi transformation yagize z'amadeshe zikavamwo amapave ni byapfuye kuza gutyo yarihenze inshuro nyinshi. Ubu yagize aya matara Edison niko yitwa siko yabigize ngo inshuro 99 aje mu dutsinga dusha utundi ducika utundi tuyaga ugeza agatsinga kanyuma kagira 100 azabona kazanye umuco ati ndabitoye. Wihenze rero ukavuga nabi saba imbabazi kuti mbabarira mugabo hari abantu bazokumenya ati uje n'umujene yihenze twabibonye. Iminsi nagiye ahantu bagira umujene agira memoire aravuga ibintu mu nyondamu abantu bati uyu muntu ntabyazi ndamubabariye cyane gose. Ubonye ko wihenze rero cyo bugufuti je nihenze byangoye n'ukuri sinzosubira hanyuma ugire byiza mugabo kwihenda birabaho. Cya gatandatu ntushinge ibintu ukurikije abantu bakubwiye ngo urabikina iki iki ndakivuga mfise ubwoba kuko mu mashure abigisha batubwira ngo mbega nakawe uzoba iki ushaka kubiki nawe ntuzi byari ibyo ndibuka umwana nabajije ushaka kubiki acamejesha ko umunyezamu hari umunyezamu yabiwacu iruhande y'iwacu yatera inkuru cyane gose. Umwana wanje ubarakuze akiri muto aramwitegereza uyu mugabo w'ikoti kweri vraiment ni sitimu n'umwana mwiza cyane gose. James ushaka kubiki je nshaka kuba umunyezamu sico yabaye mugo ndazi ko no kwishura bitubaza ngo ushaka uzobiki ni widegemvye. Hari abavyeyi bakubwira ngo biki kubera ico kibaryohera bonyine ubwabo wewe kitakuryohera wewe ushaka iki imbono yawe ni yihe vision yawe yayitubye cyane gose mu majambo atomoye vision yawe wewe ubona iki ubona hehe uri kuja hehe ntudeside kubera naka avuze ngo wewe ufise ingabire nini. Hari no kwishuri hagiye bitugora tugabigisha ugasanga umunyeshuri turamufyondera ku biharuro ngo kora ibi ngibi ibi ni wewe atabikoze bikamugora ukamenga nikijuju kumbe ibindi by'indimi par exemple canke by'uburongozi ko biri kwinshi ugasanga arabizi cyane muhe mwidegemvyo nawe idegemvye u explore uvuga uti ntiza kuba ikintu gikomeye ntiza kugira aho nshitse hakomeye ntiza kugira ico nofasha abandi gira mpeze haswe bikeya. Iki naco gira ivyo uha agaciro gira ivyo uha agaciro. Mbega uha agaciro iki mu buzima bwawe? Urafise ama principe ibintu ugendera uvuga uti ibi bintu naho byari byiza bintwara umwanya ntavyo njamwo bimbuzo nigira biransamaza. Akarorero notanga ku bajene ibintu ibinyine ndarabiramwe by'ama WhatsApp ugasanga umuntu avyiriwemwo yi WhatsApp yiha amasaha uvuga uti ndafise amasaha yo kugura WhatsApp ndafise amasaha yo kuyugara ndafise amasaha yo kwiga ivyigwa devoir ndazitangiye ku gihe. Gira ivyo twita les valeurs ama valeur yawe nayahe. Haba abantu usanga bamwitabi urumogi ugasanga nibyo bagiyemo kubera ko badafise amavalere bashinze bati je nta rumogi uzonkora ku munwa ndanse
mugenzi wanje ndagukunda mugabo ico kintu uranwa ntaco nzokorako ukavyiyemezako. Ca gatandatu c'umunani hasigaye kimwe bumwizigirwa, ivyo twita integrite. Abantu bavuga bati naka ndamutumye ku butike nakiri muto eshanje arayingarukanira. Bumwizigirwa uvuga uti iki kintu bakinugikanye ndagishikana iyo bagishaka amahoro sinihako. Ibi byo kwiba aho niho bihera. Umuntu akiri muto nk'ukwanyu w'umujene aha niho yubakira amavaleur bikagora. Jewe mbira ngo nubaka amavaleur nta no bangishobora kuko 63 karabaye ayo ngendera ko nayo nubatse nkiri mu myaka yanyu. Mugabo muri mu myaka yo kubaka amavaleur neza agafata mukagendera ukaba maître de toi-même. Aho ibintu ruhurumbira bitesha umwanya bibuza kwiga birusha abavyeyi uvuga uti ndabisezereye. Icyanyuma kirabatwenza gisa nk'icyo abo hanze bakunda. Umwana amaze kumara imyaka 18 15 n'abatarongora tuba duti wa mwana we hakaruhuko abavyeyi baha karuhuko. Barangaburira sawa bahugaro birye mugabo wabikoreye fuma wozi kinga rya papa canke afise imodokari ugende utuma pajana makoze umuduga wawe uhanagura indani ureko ataguha 10,000 canke 5 canke 1,000 bikorere hanyuma usange wazigeje amafaranga yawe hanyuma uvuga uti papa urengeye kurondera ubuzima Bujumbura canke ndagiye kurondera Muyinga canke ndagiye Igitega. Simvuze ngo musize abavyeyi hari n'abantu usanga bavuga ati no je kuba mu nzu ya papa ndarushe umukozi aguma afata nabi aguma ndamusabye byo kurya anyishura nabi nkaho ngaturangana kaje aje nahavutse jewe ndi umwana wo ngaha nawe agomba kuguma yumvira abavyeyi ko bamuhemba ntafate neza mubise nimba ukora akazi kintu kotesha inzu yawe. None kera ntibona ko kera umuvyeyi yubaka inzu ntoya abahungu bakoze agacabubaka akandi hajya hanze mu rugo byari bihari n'ikitire yacu. Siniko ndabirukana munyumve neza mugabo iyo matera uryamako ya papa abavyeyi bagashaba abashitse karara hasi nawe ukora amafaranga ukora uyajana kufise ibiraka tubizi ha abavyeyi akaruhuko mu bwizigirwa wubake kwibako kuko nubundi uzokwimenya abavyeyi bazopfa. Yega abavyeyi bazopfa usigareho wenyene urindire ko bapfa ugatwara ibintu bya papa. Hari abavyeyi muvyeyi w'umugenzi wanje muri Kenya ambwiye ati abana muri Kenya basenga ngo abavyeyi ngo dupfe ngo cyo basimbira ku miduga yacu. Ora abavyeyi ntibagipfa ntitugipfa kubera ko dufise imiti leta isiye duha mbere bashaka ituvuza. Yego pension tuzoha tuvugwa niba twaziganje neza nta ngorane tuzoramba. Ariyo mpamvu umujene ngoma ndarangije yambwiye ati uwo mujene yaje kumbwira mu biro ati ndiko ngiye entreprise yiwanje myigisha kuri aeriyo y'ishuri ryacu. Yambwiye ati yatubwiye ati naho abakuze bose umuntu yobakura mu kazi abo bose dukora muri leta bakadufuta bakadusubiriza mwebwe abajene ntimwoshikirwa mwese ntimwokwigwa. Abajene ni benshi cyane gose kubyo leta itoronka akazi ibakwiza bose. Bisiga yuko wige wironderera ubuzima wirondera akazi ukrea entreprise nka Jean Marie. Nukuri Jean Marie Imana gusa cyane gose urakaroro keza. Abajene nimwige murondera kwikorera ivyanyu. Nico se barunda guma subiramwo muvuye muje hamwe muri 5 6 mugire koperative
mugende musabe ingurane y'abajene ngaho igitega irahari n'abakenyezi barayuguruye vuba cyane mwikorera ivyanyu murabe ko mugatunganirwa uburundi bwacu bukaba ubw'akarorero muri Afrika birashoboka